nagira mfate kano kanya mbanze ndabaramutse mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nongera ndabifuriza Noel nziza n'umwaka musha muhire w'ibihumbi 2024 uze ubabera umwaka w'umugisha no kuroranirwa biva ku Mana. Ndarasangira namwe ijambo ry'Imana guhera ku munsi w'ejo. Narihweje hano mu rusengero, nuno munsi ndihweza bica binyibutsa ikintu kimwe. Byanyibukije ngikorera ibikorwa vy'Imana i Nairobi, ndongoye ububwiriza district centrale yahuza ubupasitori n'amashengero ari mu gisagara i Nairobi. Ndabona hariho bamwe hano bari basanzwe bariyo. Iki gihe ca Noel, kuva muri iyi minsi ya Noel gushika ku mwaka mushasha, ugiye mu gisagara i Nairobi haraho ushobora kwibaza ko atabantu babayo. Nukuvuga ko mu gihe ca Noel no mu gihe ca bonane twaragenda mu rusengero ugasanga hari abantu bake cyane babaho, bitewe nuko bafise umugenzo wuko igihe ca Noel na bonane abantu baja guhimbariza iyo minsi mikuru muhira mu mihana iwabo. Nagumye niyumvira rero nti na hano biraboneka gose ko abantu benshi bafasha akaryo ko kugenda mu mihana iwabo kuja guhimbaza iminsi mikuru ya Noel na bonane. Ariko hamwe n'ivyo, ikintu kimwe gikomeye nibutse nuko ivyo bintu naho vyaruko harimwe ingorane ikomeye. Vyasavye ko dufasha abakristo kumva neza ibintu, kuko abakristo benshi muri bo bari barazanye ivyizegwa ko igihe cyose udahimbarije uwo munsi mu muryango, uwo mwaka nta mugisha ushobora kuronka. Nukuvuga ngo naho barabakirisu muri bo hari hajemwe ivyizegwa bindi bidahura n'ijambo ry'Imana, kwizera ko guhimbaza Noel n'umwaka musha uri mu muryango ari byo bintu bikuzanira umugisha. Nukuvuga ngo uwo munsi mukuru, iyo minsi mikuru yari yahindutse nk'ibigirwamana. Ariko kandi wasanga harimo n'abakristo bamwe bafise iminsi mikuru mu muryango, uyiravye ukayihweza wabona atayitandukaniye n'ivyizegwa vy'igipagani. Bari bafise iminsi mikuru, hari umunsi mukuru bita ukumbusho. Nukuvuga ngo wari umunsi mukuru wo kwibuka. Kuri uwo munsi mukuru wo kwibuka, nimba hari umuntu yapfuye wo mu muryango baramwibuka, bitewe nuko bahamba abantu muhira. Wasanga abana mu muryango bakuranwa kuja kuvugisha uwo muntu ari mumva. Abavyeyi bakavuga ati abana basigaye hano bameze neza, ariko ariho umwana yigenza nabi n'ibindi. Turabigisha, turababwira ibi bintu n'ibintu vya shetani sivyo. Ndiko mbivuga ko muri kino gihe mw'ishengero ry'Imana abakristo bafise ibibazo biteye ubwoba, kuko mu vyizegwa vy'abakristo bazanyemwo ibindi bintu, bavangamwo ibindi vyizegwa ataho bihuriye n'ijambo ry'Imana. Hari ivyo abafaransa bita syncretisme. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo abakristo bariho benshi bafashe imigenzo y'ikirundi
bayivanga n'ivyizegwa vy'abarundi, baca barazana ivyizegwa vyo muri Bibiliya bashiramwo barabivanga. Ubu baracanganyikiwe, ntumenya ibintu barimwo. Ugiye abakristo basengera, rimwe na rimwe hari aho ugira ubwoba ukibaza uti ibi bintu vyazananye he? Imigenzo ya shetani. Ariko abo bantu bizera ko ari abakristo, haleluya ni nyinshi, ariko ivyo bizera vyaracanganye. Ahubwo ivyizegwa vy'imigenzo y'ikirundi n'ivyizegwa vy'idini z'abarundi bifise ububasha buhambaye mu bugingo bwabo gusumba ububasha bwo muri Bibiliya. Nico gituma umwana agwara, aho kuja kwa muganga, umuntu wa mbere atangura kwiyumvira niki? Ni mu cumba c'amasengesho. Abantu bashikayo bagategeka Imana ati Imana ntituva hano udakoze. Nukuvuga ngo basigaye bagira gute? Basigaye bategeka Imana, Imana bayifise mu minwe gutyo, baravuga ati turaje tuva hano ugize gute? Ukoze. Hari umuririmbyi umwe mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Mbonyi Israel. Hariho indirimbo yaririmbye nkunda kuyumviriza, abana barabizi, mu muduga kenshi gura kumviriza amajambo ari muri iyo ndirimbo. Aravuga ati hariho imisozi itazogira gute? Sinzi abaririmbyi hari aho mwumva indirimbo ziririmbwa gusa ntimwumvirize ibirimwa. Ati hariho imisozi itazokugwaho, hariho n'inzuzi ntazoshobora kugira gute? Kujabuka. Hariho amasengesho atazokwishugwa uko nsavye. Turi kumwe? Muhora mwumviriza ayo majambo. Ati kandi ntahari indirimbo yose iririmbwe izohumuriza iki? Umutima. Ni vyizegwa bikomeye cyane bihuye n'iki? Bihuye n'ijambo ry'Imana. Hageze igihe abakristo bavuga ati ndaje simva ngaho utavuze, Imana ikihorera ntivuge, Shetani agacaza ati aba bantu ko bagomba uvuga reka mvuge. Akavuga bakavaho bazi ko Imana yavuze. Ejo twagize akanya ko kuvugana ibijanye n'igituma Yesu yaraje hano mu isi. Nafashe umwanya muremure, uno munsi ndaza gufata umwanya muto ushoboka. Nizere ko mwavyumvise impamvu ikomeye cyane Yesu yaraje mu isi. Ubwa mbere ko kwari ugushitsa umugambi w'Imana wo kwagura ubwami bwayo hano ku isi. Nico gituma Yesu ariko yigisha abigishwa biwe avuga ngo nimwasenga musabe gutya ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba hehe? Mu ijuru. Ikimenyetso cerekana ko ubwami bw'Imana bwaje mu isi nuko ivyo igomba hano mu isi biba nk'uko ivyo igomba biba hehe? Mu bwami bwo mu ijuru. Ariko kandi twabonye ko Yesu yaraje kubera iki? Kuko Imana imaze kugira umugambi wo kwagura ubwami bwayo ku isi, Shetani nawe yacuze umugambi mubi wo gusambura ubwami bw'Imana kugira ngo yonone ubwa mbere imigenderanire umuntu afitaniye n'Imana, ntagire umujyanama, ntagire umuhanura, ntagire umwereka inzira. Ariko kandi
agira umugambi wo guhungabanya imigenderanire iri hagati y'umuntu nawe ubwiwe, ngo abeho yihebuye, abeho yiganyira, abeho acanganyikiwe mu mutwe wiwe, abeho atagira amahoro, abeho atagira umunezero, maze igikorwa Imana yamujeje cyo kurongora isi kimunanire. Satani yongera acura umugambi mubi wo guhungabanya imigenderanire hagati y'umuntu na mugenzi we, Adamu n'umudamu wiwe, abagabo n'abagore, abavyeyi n'abana, kukazi ati abantu badashize hamwe imigenderanire yabo ihungabanye, nta kintu na kimwe bazoshikako, nta terambere rizohaba kuko bazoba batumvikana, nta migambi bazokora kuko batazoba bashize hamwe, nta uzosangira ubumenyi na mugenzi we kuko uwo ari we wese azoba ari nyamwigendako. Ivyo vyose Satani arabikora ku kazi k'umugambi w'Imana wo gutunganya isi no kumera neza udashoboka igihe abantu badashize hamwe. Ariko kandi acura umugambi mubi wo guhungabanya imigenderanire hagati y'umuntu n'ibimukikije, kuko azi neza ati umugambi nk'uwu, imigenderanire hagati y'umuntu n'ibimukikije niyahungabana, ubwa mbere uwo muntu ntazokingira ibimukikije, ntazokorera ibimukikije. Ibimukikije navyo nivyo azigamwa ivyo afungura, nivyo azigamwa impwemahema, nivyo azigamwa haba. Ivyo vyose vyononekaye, ibintu bizogenda nabi. Yesu rero acaraza kugira ngo asambure iyo migambi ya Satani. Kandi twabonye ko Yesu intumbero yamuzanye yo gusubira kunga imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana yayishitseko. Birashoboka ko donc tudafitana iyo migenderanire myiza n'Imana. Navuze ko niba udafitana imigenderanire n'Imana, hari ikibazo cy'uko wahisemwo wewe kutagiranira imigenderanire n'Imana. Yesu yashyize ku ntumbero yo kunga imigenderanire hagati y'umuntu nawe ubwiwe. Nimba udafise iyo migenderanire hagati yawe na wewe, nuko wahisemwo kwiberaho gutyo. Kandi nababwiye ngo Imana mu bintu yaremye yashizeho intumbero, ishiraho ubushobozi n'amategeko. Mu mategeko yashizeho yavuze ati umuntu ndamuhaye uburenganzira bwo guhitamwo icyo ashaka, niyahitamwo kumva ko, niyahitamwo gukora ivyo agomba, ndamureka. Yesu ashika ku ntumbero yo kongera kunga imigenderanire hagati y'umuntu na mugenzi we, kugira ngo abantu, umuntu akunde mugenzi we nkuko yikunda. Mugenzi wakugiriye nabi umuharire, maze hagati y'abantu n'abandi haba ubumwe. Naho wowe udafitaniye imigenderanire myiza n'abagenzi bawe, umenye ko biriho, kuko wewe ubwawe wabihisemwo kutagirira imigenderanire n'abagenzi bawe. Kandi ubihisemwo, Imana yavuze iti ivyo azohitamwo, naho azohitamwo kwanga gukora ivyo ndamubwiye, nzomureka, sikizimaze ingaruka zavyo. Yesu ashika ku ntumbero yo kongera kunga ubumwe n'imigenderanire hagati y'umuntu n'ibimukikije, kugira ngo isi ibeho yimbuka, imeze neza, izana akayaga keza umuntu ahema, isi ibeho itunganye. Naho isi yoba iri kutumerera imikere n'amahwa, naho isi yoba iri kutuzanira ingorane, twumve ngo ni twebwe tubihitamwo. Kandi tubihisemwo, Imana iravuga iti ko babihisemwo bareke. Nama nkunda gutanga akarorero nsharuka, nibaza ko ari bake bakuze kunshikira muri mwebwe. Nsharuka ukwezi kwa kwindwi n'ukwezi k'umunani, nico gihe cari iki amezi abiri.
Dr. Mukenga murabizi amezi 2 gusa, kandi hagati mu kwezi k'umunani imvura yagira gute? Yaragwa, sivyo? Iki gihe ukwezi kwa gatandatu kumaze kujamwo n'ukwa kangahe? N'ukwa 9, sivyo? Ukwa gatanu kumaze gufatwa n'ukwa 10. Bongeye ko amaze kwegera kwa ngahe? 4. Ubu ntibona ko areka arashika 6. Ejo tuzokanguka bitewe n'ikintu ko twebwe twahisemwo, kandi tumaze guhitamwo Imana ikivuga iti bareka ivyo bahisemwo n'ivyo bashaka bibarekere. Twamaze gusoma ijambo ry'Imana aho twabonye ko Yesu amaze kuvukira hano mu isi habaye ibintu bikomeye cyane. Bamwe bagomba kutuzimiza, bagomba kuduhungabanya ngo ntiduhimbaze ivuka ry'umwami Yesu. Mwasomye mu ijambo ry'Imana ivyabereye mu ijuru, Bibiliya ntavyivuga neza idonido, ariko agace kavyo abamarayika barasohotse ijuru baraza hafi yo kwisi, bariko bagira iki? Bariko bararirimba, bahimbaza, batazira ivuka ry'umwami Yesu, kuko bo bari bazi neza insiguro n'insobanuro n'amahigwe isi igize kubirose Yesu aje kunga ya migenderanire yose, maze bararirimba, barahimbaza, baratazira. Hanyuma abakozi ba Satani n'abadayimoni bakadubwira ngo twebwe ntiduhimbaza ivuka ryande rya Yesu. Reka bareke guhimbaza kuko ntibazi ico Yesu yakoze. Ejo nababwiye ngo umuntu azi ico Yesu yakoze mu mutima wiwe ntushobora kumujuragiza, kuko arazi neza agakiza yaronse, arazi neza amahoro afise. Abamarayika ko bahimbaje bagatazira, natwe duhimbaze. Mu ijambo ry'Imana ngiye gusangira namwe kuri uyu munsi, ndagomba kwishura iki kibazo gikurikira: kuki duhimbaza ivuka rya Yesu? Kuki duhimbaza ivuka rya Yesu? Wumvirize muri uko guhimbaza ivuka rya Yesu, wumve nawe kuri mu murongo mwiza, kuko intumbero tugomba kugira igomba kuba intumbero ihwanye n'ijambo ry'Imana. Duhimbaze twisunze ijambo ry'Imana. Ubwa mbere duhimbaza ivuka rya Yesu dushimira Imana urukundo n'ubuntu bwayo. Icyo ni ikintu nkora mutima. Ariko kandi duhimbaza ivuka rya Yesu tugaragaza ko twemeye kwakira urwo rukundo rw'Imana, kuko Imana irashobora kudukunda, Imana irashobora kutugirira ubuntu, urwo rukundo ntitugwakire, ubwo buntu ntitubwakire, tukabaho tutanezererewe urwo rukundo n'ubuntu bw'Imana. Duhimbaza ivuka rya Yesu tugaragaje ko twiyemeje kubaho ubuzima buhimbara Imana. Tugomba kwemera ko tugiye kubaho ubuzima buhimbara Imana mwijoro, ku murango, aho turi hose tubeho ubuzima buhimbara Imana. Duhimbaza ivuka rya Yesu dushima Imana ko dufise intsinzi ku bushobozi bwa Satani. Yesu yatuneshereje Satani, dufise intsinzi muri we, nico gituma duhimbaza Imana. Duhimbaza ivuka rya Yesu dushimira Imana urukundo rwayo idukunda. Kenshi abakristo haraho twirengagiza urwo rukundo rw'Imana. Ivyo Imana idukorera tukumva ko ari bisanzwe, ariko vyari bikwiye kuba, ariko vyari bikwiye kugenda. Rimwe na rimwe tukagira n'ivyizerwa bitari ivyo, ingene dutahura Imana n'ingene tuyizera. Reka mbabaze ikibazo kimwe, umwe wese yishure mu mutima wiwe, kandi
avuga ukuri, yibwira ukuri. Burya kenshi hari aho twiganiriza tukibwira ibitari byo, ntitwibwize ukuri. Ni bangahe muri mwebwe ukwezi guhera adacumuye? Uwo mutima wawe uhereza inyishu. Ninde muri mwebwe ukwezi guhera kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa12, uno munsi turi ku itariki ya 25, nturacumura? Ninde muri mwebwe? Nizera ko watanze inyishu nziza, ariko kandi nimba watanze inyishu y'ukuri, mu by'ukuri nta kwezi guhera udacumuye, nimba wibwiye ukuri. Rimwe na rimwe iyo nigisha abapasitori nkunda kubabwira kuba maso cyane ingene bakora mu ishengero, kugira ngo ibyo bakora ntibize bihave vyerekana ko umenga hariho ibyaha bininiya cyane n'ibindi byaha bito bito. Ivyo binini binini wabikoze akwiye kuja mu gihano, bito bito wabikoze akwiye kwirengagizwa. Sinzi mu kanama kitwarika abanyeshengero hano kumutanga ko hariho abantu muhora muhagarika kuko babeshe. Naka yarabeshe turamuhagaritse. Sinzi ko muri ako kanama kitwarika abanyeshengero ko hari aho muhora muhagarika abakirisu kuko bavuze urusaku. Ababesha barahari, abavuga urusaku barahari. Hano rero iyo tuvuga ubuntu n'urukundo rw'Imana rutuma dushima Yesu, ejo twabonye ingene Satani yahungabanije imigenderanire y'umuntu n'Imana. Amaze guhungabanya iyo migenderanire, umuntu yatsinzwe n'urubanza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwami bw'Imana. Ca wibaza rero ubunyene muri kano kanya uri hano hari abacamanza, urengutse imbere yabo watsinzwe n'urubanza. Ndibaza ko bariho bamwe muri mwebwe mumaze kuburana, kandi ugiye kuburana hakagera igihe ukabona uti bashe uru rubanza ruransinze. Ca wiyumvira rero Imana niyo yicaye kuri iyo ntebe igiye guca urubanza, ikwagiriza ivyo vyaha ubona ko ukwezi guhera udakoze. Nukuvuga ngo urengutse imbere yayo uri umunyabyaha. Imbere rero yuko Imana itangaza urubanza n'igihano c'urupfu kijana nago, Yesu yaraje acahagarara mu kibanza twari guhagarara imwe imbere y'Imana, aremanga ibyaha byacu, aratsindwa, agira gute? Abambwa ku musaraba kubera ibyaha byacu. Nubwo buntu, nubwo rukundo rutuma dutazira tugahaguruka, kuko cyagihe twari duhagaze imbere y'Imana dutsinzwe n'urubanza, Yesu yaraje ahagarara muri ico kibanza, ararenganywa, arakubitwa, aravuga ati ndabyemeye, umutwaro w'aba bantu ndawikoreye. Igihe yacikana ku musaraba avuga ati ivyo nari nkwiye gukorera bano bantu ndabirangije. Yesu ahabwa icyubahiro. Nico kintu gikomeye cyane gituma dutazira duhimbaza, kuko dutsinzwe n'urubanza Yesu yaraje ahagarara mu gishingo cacu. Bene data, nagomba mbabwire, atari ubwo rukundo, atari ubwo buntu bw'Imana, ntihazagira umukristo n'umwe yihenda ngo aje guhagarara imbere y'Imana ubwiwe. Tureke Yesu aduserukire. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo Satani n'umurezi wacu
vya vyaha twavuga ku kwezi kudahera tudakoze, igihe cyose aje imbere y'Imana akaturega akavuga ati Imana tubona ba bantu birigwa barabeshe bavuga ko ari abakirisu, raba yakoze ibi nibi ati ivyo yakoze ndabizi, nivyo vyatumye nambara igisibo c'amahwa, nivyo vyatumye njumitwa icumu mu rubavu, nivyo vyatumye mva. Niyo mpamvu yonyene ikomeye ituma duhagarara imbere y'Imana tugahimbaza tugatazira, kuko Yesu, Imana yerekanye urukundo rwayo. Yesu arapfa mu kibanza cacu maze duharwa kukugororoka. Paulo mu Baroma mu gihimba ca 5 mu murongo wa mbere aravuga ngo ko twatsindanishirijwe no kwizera dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Gutsindanishirizwa niki? Mu bihugu byose ku isi abakuru b'ibihugu bafise ububasha bwo gutsindanishiriza umuntu, ariko amategeko ahari ntiyemera umukuru w'igihugu n'umwe gutsindanishiriza umuntu ataraciga urubanza. Agomba kuba yaciriwe urubanza, yatsinzwe n'urubanza, maze uwo muntu asabye umukuru w'igihugu, tuvuge ko yishe umuntu, yaciriwe urubanza rwo gupfunga ubuzima bwiwe bwose, kare hari hahozeho n'igihano cyo gupfa, yaciriwe urubanza rwo gupfa, maze aramwitura aravuga ati uyu muntu ndamutsindanishirije. Umukuru w'igihugu nta mpamvu nimwe atanga yatumye mutsindanishiriza, kuko uwo muntu aba yatsinzwe n'urubanza, intahi iba yamukubise mu gahanga. Nukuvuga iki? N'ubuntu agiriye uwo muntu. Bigenda gute? Uwo muntu imigenderanire hagati yiwe n'uwo muntu yamutsindanishirije imira gute? Mbe uwo muntu yamutsindanishiriza kugira ngo urumva rero ngo uzohore go wumvira, ngo uzohore ngo ngamburukira. Yikubita hasi n'amarira menshi avuga ati nari mfuye none ndiho. Bene data, nuko twari dupfuye, Yesu aradutsindanishiriza abanje kuja mu gishingo cacu arapfa. Kubera iki? Ejo nababwiye ngo Imana ishiraho amategeko ntiyarenga, ingero y'icaha n'urupfu. Umuntu yakoze icaha yarakwiye gupfa, nico catumye Yesu aciga urubanza arapfa mu gishingo cacu kugira ngo isezerano ry'Imana rishike. Hano rero iyo duhimbaza ivuka rya Yesu, dushima Imana ko Yesu yagiye mu gishingo cacu. Ariko nitugarukirizaho, ntiyagiye mu gishingo cacu twenyene. Yesu yagiye mu gishingo c'aboro, yagiye mu gishingo c'abakene, yagiye mu gishingo c'abatunzi, kugira ngo ntihagire n'umwe yumva ko asigaye inyuma, kugira ngo ntihagire n'umwe aza kwegeranya amafaranga, aza kwegeranya inka, aza kwegeranya ibindi ngo aje kugerera uwo muntu maze abakene babure. Yesu yarapfuye n'abakene aja mu gishingo cabo. Igituma dushima muri we nta karenganyo kahari. Uwo wese yuguruye urugi, yugurura inzira uwo ari we wese. Kabiri, duhimbaza ivuka rya Yesu kuko twiyemeje kwakira ubwo rukundo n'ubwo buntu bw'Imana. Bene data, kenshi rero nsenga nkavuga nti mwami, icomba abakristo bose bakabyumva. Wa mukristo yarahagaze imbere y'intahe, atsinzwe n'urubanza, apfuye, byose kuri we birangiye. Yesu akaza akamufata ukuboko ati mwana wanje, reka nje mu gishingo cawe, ndabyemeye. Ikintu gikomeye dukeneye rero ni kwakira ubwo rukundo n'ubwo buntu bw'Imana. Iyo duhimbaza ivuka rya Yesu, iyo dushima Imana, tuba turiko tugaragaza tuvuga ngo mwami, turemeye kwakira ubwo rukundo rwawe, turemeye kwakira ubwo buntu bwawe, urakoze. Ingorane abantu kenshi bagira, cagihe tugihagaze imbere y'intahe n'ubutungane, aje akaja mu gishingo cacu,
turashima tugakoma amashi, ariko tumaze kuba twigiye imbere tukabifata minenegwe, tukiyumvira ko ari bisanzwe, tukiyumvira ko nuko nyene vyari bikwiye kuba. Bene data, ibi ndiko ndavuga tuzobimenya neza tuvyumve igihe imbabazi z'Imana zizoba zimaze guhera. Dushitse imbere y'intebe y'imanza, imbabazi zigahera. Mu kwakira urukundo rw'Imana tubigenza gute? Hano ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuko ni waturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima ko yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Nuko twakira umwami Yesu mu mitima yacu. Kwakira umwami Yesu ni ingingo umuntu afata. Ndaho bisa bisana n'umuntu bazo uti wakiriye umwami Yesu ujyana ngo urumva ngo jewe ngo navukuriye muri Sunday school ngo ndaja mu baririmbyi ngo sasanga ngo ndumukirisu, ntibibaho. Ningingo umuntu afata yo kuva mu vyaha no kwakira umwami Yesu. Utahuye ko Yesu yagiye mu gishingo cawe, hanyuma ukavuga uti mwami ntarindi shimwe numva mfise mu mutima wanje no guha ataruko nkugira umwami wanje nkakwakira. Ariko nitugarukiriza ngaho muri ubwo buryo bwo kwakira urwo rukundo rw'Imana, twemeza ngo mwami ndiyase nikoreye umusaraba. Kwiyanka kenshi abakristo kwiyanka biratugora. Nukuvuga iki? Nugukwanka birya bintu bitunezera bidahimbara Imana, birya bintu shetana dukwegeramwo binyuranye n'ubugombe bw'Imana. Yesu ariko arigisha abigishwa biwe muri Matayo 16 mu murongo wa 14 aravuga ngo umuntu niyagomba kunkurikira yiyanke, yikorere umusaraba wiwe ankurikire. Kwiyanka nukuva mu vyaha. Paulo abivuga ko mu Bikolosayi 3 kuva mu murongo wa 5 kugeza mu murongo w'10 ahavuga ngo nuko mwica ingingo zanyu ziri mw'isi: ubushakanye, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubikose, ukwifuza ivy'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Ivyo nivyo bizanira uburake bw'Imana abantu b'intabarigwa. Namwe mwabigenderamwo kera hamwe mwaba muri vyo, ariko noneho mwiyambure n'ibi vyose: uburake, kujingitwa, ugwanko bw'ubusa, gucokorana. Kandi ntihakagira amagambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. Ntimukabeshane, kuko mwiyambuye wa muntu wa kera n'ibikorwa vyiwe, mukambara wa muntu musha ahindurwa musha ngo agire ubwenge amere nk'ishusho y'iyamuremye. Nuko twakira urwo rukundo rw'Imana mu kwiyanka, ariko kandi muri uko kwiyanka tukemera gukurikira Yesu. Hari indirimbo dukunda kuririmba ngo aho utunga urutoke niyo nzira nzogira gute. Iyo ndirimbo murayizi? Aho utunga urutoke niyo nzira nzocamwo, jitsa hizoherera Yesu mukunzi wanje. Bene data, niba hari ikintu kigoye ni ugukurikira uwundi muntu. Mukamere k'umuntu ntagomba kuganzwa n'uwundi muntu, ntagomba gufatwa mpiri n'uwundi muntu. Ariko igihe twakira urukundo rw'Imana tuba twemeye ngo aho yerekana, naho bari mu nzira igoye, naho bari mu mwonga w'igitutu c'uruva kerekana ati nzira ica hano, tukagira gute? Tukamukurikira. Mw'ijambo ry'Imana tubona uburorero bw'abantu benshi Imana yatunze urutoki iti caha. Bagenzi ba Daniyeli ati nzira ica hano mwitanure, bagira gute? Barakurikira bajayo. Daniyeli ati nzira ica hano mugobo gw'intambwe, arakurikira agira gute? Ajayo. Iyo twiyemeje gukurikira Yesu tuba twemeye ngo aha tweretse inzira ducamwo niyo nziza, kandi nta kintu kiriho kiremesha
kandi kizana amahoro ngo kubaha Imana igomba kuba. Ushobora kwihitiramo ukavuga uti aha niho heza, niho hameze neza, ariko amasezerano yayo iravuga iti niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, inzuzi ntizokurengera, no mu mucanwa naho urubeya ntiruzokubabura. Asezerana ko abari kumwe natwe. Nico gituma muri ubu buryo bwo kwemera kwakira urwo rukundo rw'Imana twemera guca mu nzira tweretse kugira ngo dushike neza iyo tuje. Bwa gatatu, duhimbaza ivuka rya Yesu tugaragaza ko twahisemwo kandi twiyemeje kubaho ubuzima buhimbara Imana. Nibaza ko kiri mu bintu bimwe bigoye cyane, bigora abantu benshi. Turashima kwizera Imana, turashima kuba mu rusengero, turashima kuririmba, turashima kuba abajenama, turashima kuba abasenzi, ariko kwiyemeza kubaho ubuzima buhimbara Imana bikatunanira. Ku rugero rw'aho abantu usanga bariko barabaza ibibazo, mbe urya nawe ni umukirisu? Kuki? Kubera ivyo tuvuga, ivyo twizera n'ivyo dukora bidahuye. Turahimbaza ivuka rya Yesu twiyemeje ngo Mwami turaguhimbaza ko wagiye mu gishingo cacu, natwe twemeye kubaho ubuzima bwerekana akaranga k'abakristo mu ngo zacu, aho dukorera ibikorwa, aho tugendagenda, abantu baturabe babone Yesu muri twebwe. Ubuzima tubayeho ni igipimo, kandi muri ico gipimo ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta catugerageje kitari cy'umuntu yoshobora kwihanganira. Ndushobora kuvuga ngo ujya mu Kristo arakomeye mu nzira y'Imana atarashikirwa n'ibigeze uko kwizera ngo mubone ko yagize gute, yahagaze akanesha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo unesha azokwambikwa iki? Igisibo c'ubugingo. Umuntu anesha kuko yagwanye. Unesheje utagwanye wumva ufise iki wirata? Ubuzima turimwo rero duca mu bitugora, duca mu bitugerageza, ivyo intumbero yavyo niyo kudukomeza. Nico gituma muri ya ndirimbo tuvuga ngo ibitunezera n'ivyago byose bivahe? Ngo mu rukundo rw'Umwami Imana, ngo ntugakekeranye uyizigiye kuko itohemukira uyizeye atyo. Muri ubwo buzima rero tugwane tuneshe, kuko umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibintinya. Imana irazi ko ari urwo rugendo ducamwo, duca muri ivyo bitugerageza, duca muri ivyo bigeze ukwizera kwacu kugira ngo bidukomeze, maze tuba abantu bameze gute? Bahambaye. Ariko si ivyo gusa, duhimbaza ivuka rya Yesu tugaragaza ko twiyemeje kubaho ubuzima buhimbara Imana mu bwizigigwa. Iki gihe turafise ikibazo c'abizigigwa. Mu ndwaro kenshi badukoranije baratubaza ibibazo ngo mwebwe murongoye amashengero none muri kudufasha iki? Ko dukeneye abantu dukoresha babizigirwa twababuze. Ati abantu bose dufite benshi bari mu ntuze muri ayo mashengero yanyu. Haraho tuvuga ngo umuntu ngo kwava muri rishengero ngo yarigishijwe yaramenye ibintu. Ati twamujana twamuha ibintu akavyonona akabidabanga. Wamutuma utitunganya bine bikorwa ntiyumva namba ndashobora kubitunganya. Wamushira mu kigega c'amafaranga akagira gute? Akayora, akiruka. Iyo duhimbaza turiko tuvuga tuti Mwami turemeje ko tuba bizigirwa. Abizigirwa mu ngo zacu,
abizigirwa mu bikorwa tujejwe, abizigirwa mu ishure, abizigirwa mu kazi, abizigirwa barakenewe. Ariko kandi duhimbaza Imana tugaragaza ko twiyemeje kubaho ubuzima buhimbara Imana, cyane cyane dutegura neza uko tuzobaho hirya y'urupfu rw'umubiri. Bene data, akanya gatoyi dufise hano ku isi Imana yakaduhaye ngo dutegure ingene tuzobaho inyuma y'urupfu rw'umubiri. Kenshi turavuka hano mu isi, twahashika ubuzima tukabugumbira, twamara kubugumbira tukumva ko ariho dukwiye kuba, ko ariho tuzokwama. Suko bimeze. Reka mbabwire, utanguye kubaho kuva umuvyeyi wawe akwibungenze, nukuvuga ko watanguye ubuzima butazokwigira buhera. Nimba umara imyaka 100, shaka uramba umara 150, uyigereranije n'ubugingo budahera, nakanya kangana gute? Gato. Nakanya Imana yaduhaye gato kugira ngo dutegure ingene tuzobaho muri icyo gihe kirekire. Nico gituma uwandikiye Abaheburayo yavuze ati muri mwebwe ntihaba umushakanyi canke igihumana nka Esawu yaguranye ivyo kubasamuragwa kwiwe ingaburo imwe. Bene data, ntitugurane ivyo kubasamuragwa kwacu ibitagira akamaro, ntitugurane ivyo kubasamuragwa kwacu ibintu bimara akanya gatoyi. Dufise igihe gito cyane cyo kubaho, hanyuma muri ico gihe dutangure kwimenyereza kunezerererwa ubwo buzima tuzobaho. Kenshi abantu baratinya urupfu, ariko kurutinya nta na kimwe birubwiye. Sinzi ko muriyumvira ko ari cyo bihindura. Turaririmba ngo mwijuru tuzonezerwa, ngo tuzogendagenda mu mabarabara y'izahabu, ariko yagira akagoranira gatoye ko musengere birase, ntagomba kugira gute, ntagomba kujayo. Ubwo aho hantu twizera niho turizera koko ko ari ahantu heza. Nimba nizera ko ari ahantu heza, nta mpamvu iri igomba gutuma ngira ubwoba bwo kujayo. Igihe kigeze ngende nezerewe, nshima Imana, mvuga ndi ngiye ahandi hantu hasumba aha ku isi, ahandi hantu atangorane. Nukuvuga ngo vyabigeragezo nacamwo bimwe bigeze ukwizera, vya bindi byose by'ingorane mvuga nti mwami ndasezeye ndagiye. Paulo yavuze amajambo akomeye cyane, ati naragwanye intambara nziza. Urumva yaragwanye, ati ndarangije urugendo, ticyo sigaje n'iki kimwe gusa, ndindiriye kuzohabwa igitsibo ic'umwami yasezeranye. Ati si jeje nyene nzogihabwa, n'abandi bose barindiriye kuza kwiwe bazogihabwa. Bene data, twebwe turahimbaza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, kuko twiyemeje ngo mwami tugiye kubaho ubuzima buguhimbaza igihe tukiri hano ku isi, kandi tuvuye hano ku isi tuzobana nawe ibihe bidashira. Kane, duhimbaza ivuka rya Yesu, dushima Imana ko dufise intsinzi ku bushobozi bwa Satani. Ndaca ndangiza. Duhimbaza ivuka rya Yesu, dushima Imana ko dufise intsinzi ku bushobozi bwa Satani. Iyo duhimbaza Imana kubwo kuvuga ku mwami Yesu, dushima Imana ko dufise intsinzi ku bushobozi bwa Satani, kuko hano hari amajambo akomeye havuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama,
Imana y'ubushobozi, data wa twese, ahoraho, umwami w'amahoro. N'amajambo akomeye cyane. Ubwa mbere ko dufise umujyanama w'igitangaza. Mwene data, ndakwifuriza ko Yesu yavutse umugira umujyanama w'igitangaza. Niwa mugira umujyanama azo kwereka inzira. Mu Kirundi baca umugani uvuga ngo ufise urumuri ntakurira hasi kuko haba habona. Dufise Yesu, ufise Yesu mu mutima wawe, ubuzi neza ko udashobora kuzimira, kuko aho ugenda hose akugira inama ati mwana wanje inzira niyi yicemwa. Ariko kandi duhimbaza ivuka rya Yesu, dushima Imana ko dufise insinzi ku bushobozi bwa Satani, ko dufise Imana y'ubushobozi. Nukuvuga iki? Dufise Imana ishobora byose. Ubajije abantu nk'ubu nobaza nti ni bande muri mwebwe mwizera Imana ko ishobora byose? Bose abantu bashira hejuru. Ariko ababibaho ni bake, kuko iyo dushitse mu ngorane duca dutangura kubona ko Imana idashobora byose. Hariho uwundi muntu abishobora, hariho umupfumu abishobora, hariho abandi babishobora, maze bigatuma tuzimira. Ariko turanesha Satani. Niryo shimwe dufise kuri uyu munsi, kuko dufise Imana y'ubushobozi. Bene data, ufise Imana y'ubushobozi muri we, mu bugingo bwiwe, afise amahirwe kuko afise insinzi kuri Satani. Ibimugoye, ibimugerageza, ibimubangamiye, ibimuhagarika umutima, afise Imana y'ubushobozi ishobora byose. Yesu akavuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba, ngwereke ibihambaye n'ivyikinzi ivyo utari bwabone. Ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko ivyo mugomba mumenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Niyo Mana y'ubushobozi dufise ituma Satana dutinya. Reka mbabwire, nimba hari abantu batera ubwoba Satani n'abakristo, turateye ubwoba. Ariko kandi duhimbaza ivuka rya Yesu, dushima Imana ko dufise insinzi ku bushobozi bwa Satani, kuko dufise data wa twese ahoraho. Reka mbabwire, abantu benshi bizigira abapfumu, ariheburiye uwo mupfumu apfuye. Ca wiyumvira umuntu wari warabikije ubuzima bw'iwawe, ukumva ko ari wakuzigamye, ukaza wumva bakubiki bati wa muntu yagize gute? Yapfuye. Ku mugoroba ni wamene ku mutwe. Chuvuga gute? Ash. Noneho ndamukurikiye. Bene data, turafise impamvu yo gushima Imana no guhimbaza ivuka rya Yesu, ko twanesheje Satani. Data wa twese ahoraho, ntapfa, ntazopfa, kandi yasezeranye ko azogendana natwe, azoduherekeza kugeza tugeze mu ijuru, maze tubane nawe ibihe bidashira. Nico gituma dufise amashimwe duhimbaza, kuko ahoraho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuguhunyiza ntahunyiza, ngo hava sinzira hanyuma Satani hava tunyabiranya. Ariko kandi duhimbaza ivuka rya Yesu, dushima Imana ko dufise insinzi ku bushobozi bwa Satani, kuko Yesu ari umwami w'amahoro. Haleluya. Ni umwami w'amahoro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese, ashibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu. Turahimbaza Imana kuko dufise ayo mahoro. Mwene data, nimba ubuze ayo mahoro, Yesu niwe atanga amahoro. Iyo dufise amahoro y'umutima, Satani tuba tumunesheje. Nimwasoma igitabo ca Yobu, muzobona ko atakindi kintu catumye anesha
cyatumye agira insinzi ikomeye atari amahoro y'Imana yarafise he mu mutima. Bagenzi baramubwira bati wewe uratubesha, Imana ndishobora guhana umuntu gutya atari umunyabyaha, uri umunyabyaha umeze nabi. Nimwasoma mu gihimba c'19 aravuga amajambo akomeye ati icompa amajambo yanje akandikwa, atakaba korogoshoye ku cuma nk'isasu, ati kuko ndazi ko umucunguzi wanje ariho kandi ko kwihereza zohagarara. Umubiri wanje ni wamara kubora nzobona Imana mvise umubiri. Ati umutima wanje udendebuwe n'inkumbu zo kumubona. Nico kintu mu bihe bigoye, mu vyago bikomeye, yabuze abana biwe, yabuze itunga ryiwe, yashikiwe n'ibimugora, amahoro y'umutima. Dufise umukama w'amahoro, niwe turi guhimbaza uno munsi. Nico gituma dufise amashimwe mu mitima yacu, kuko Yesu ari umwami w'amahoro. Mwene data, nongeye kukwifuriza guhimbaza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo mu mahoro. Noel nziza. Duhimbaza ivuka rya Yesu kuko dushimira Imana urukundo n'ubuntu bwayo. Yatugiriye ubuntu. Cagihe yagenda mu kibanza canje nciriwe urubanza nsinzwe, akavuga ati ndahari ndapfa ku bwawe. Yesu ahabwa icyubahiro. Duhimbaza ivuka rya Yesu kuko tugaragaza ko twiteguye kwakira urwo rukundo rw'Imana. Urwo rukundo rw'Imana waragwakiriye. Yesu waramwakiriye mu mutima wawe. Umwakire kugira ngo ufatanye natwe umunezero uyu munsi. Duhimbaza ivuka rya Yesu ko tugaragaza ko twiyemeje kubaho ubuzima buhimbara Imana. Urashobora kuba ugenda ujuragirika, urashobora kuba ugenda uzimagirika, ugendera mu bidahimbara Imana, ariko uyu munsi umwami Yesu agomba ko tubaho ubuzima buhimbara Imana. Nguko namaze kubivuga, igihe gito dufise hano mu isi twakironse kugira ngo kidufashe gutegura ingene tuzobaho tumaze kuva hano mu isi. Duhimbaza ivuka rya Yesu dushima Imana ko dufise intsinzi ku bushobozi bwa Satani. Ni ivy'ukuri Satani aratwanka, ni ivy'ukuri arasima yambi, ariko dufise intsinzi ikomeye kuko dufise Yesu data wa twese ahoraho, umujenama, umukama w'amahoro. Yesu niwe turiko turahembaza uwo munsi. Ndarangije. Tugira dusenge Imana. Ndagomba wiyumvire mu mutima wawe. Kuri uyu munsi turi guhimbaza ivuka rya Yesu. Wumva ufise Yesu mu mutima wawe? Nimba udafise Yesu mu mutima wawe kandi ugomba ko akubera intsinzi, uhaguruka aho uri kugira ngo dufatanye gusenga. Ni wewe n'Imana barakoze bamaze guhaguruka, bagomba kugira intsinzi muri Yesu, bagomba kugira uwo munezero. Ariko kandi ntugobegwe kumva ko ugomba guhagarara wumva ufise amahoro mu mutima, ahubwo bandanye ushimira Imana mu mutima wawe, ugira uti Yesu ndagushima urakoze. Ariko abamaze guhaguruka n'abandi bumva ko bahaguruka bwira dufatanye gusenga, babandanye bahaguruke. Reka saba umubwiriza ashike hano asengere bano bahagurutse. Reka dusenge, nawe usengere umutima wawe kugira ngo ubwire Imana ibyawe byagutandukanije nayo, byotuma utemegwa nayo. Kuno munsi uri hejuru uyibwire ibyawe kugira ngo ufate ingingo by'ukuri yo kubaho ubuzima uhesha Imana icyubahiro.
Mana yacu, Mana ugira neza, Mana ubasha bwose ikintu kizima. Turagushimira kuri uwera, uri Imana ihambaye, Imana igororotse. Turagushimira ko wiyumviriye yuko mu bugombe bwawe umuntu waremye mu ishusho yawe atopfa rubi, ugafata ingingo wenyene yo kumucungura, ugatanga umwana wawe akaza ngaha kwisi agaca mu bitoroshe mu ntumbero yo gucungura umuntu waremye. Data imbabazi nyinshi warakoze kutwereka urwo rukundo ruhambaye, ariko mwami akenshi turirengagiza urwo rukundo wadukunze rutagira akagero, tukagerera kure tukagenda uko twigombeye, tukirengagiza ubugombe bwawe kuri twebwe, ariko tugacumura ku munsi ku munsi. Turaje dusaba imbabazi, tugira ikigongwe. Nukuri kuno munsi turatahuye na cyane cyane ko wadukunze urukundo rutangaje. Turahimbaza uyu munsi kubera ko twibuka kandi twemeye urwo rukundo wadukunze, n'ubwo buntu watugiriye kandi twemeye kuvyakira. Ariko kandi dufate n'ingingo yuko twemeye kugendera mu bugombe bwawe. Data ntitwokwishoboza, turi abantu ubuntu gusa, tugerera kure, turavyumva tukabitahura, turigishwa tugatahura, ariko akenshi bikatunanira kubishira mu ngiro. Turakwizeye ngo dushoboze mu buzima tuwe bwa misi yose, uturinde icaha n'igisa naco, ariko tugendere mu bugombe bwawe, twihana twiyeza ku munsi ku munsi. Duharire mwami imbabazi nyinshi, na cyane cyane ndasengeye ababitahuye kuno munsi, ugende kubagendera, ivyabo ni ubizi kandi bitahura, urazi ko babayeho. Data imbabazi nyinshi ubagiriye ikigongwe, bahinduke rwose uno munsi, bavenga bahindutse bashasha, ivyaremwe bishasha, ivyaremwe bizima. Data imbabazi nyinshi babe abushingira intahe, kugira ngo kuri wa munsi uzoza gutora ishengero ryawe ntibaze bakorwe n'isoni. Ndakwize ngo duharire twese, tugiriye ikigongwe, wongere utwemere, udusubize mu ruhongore. Data uzobukoze, turazi kuri Imana idukunda, turazi kuri Imana yumva gutakamba kwacu, kandi yama yiteguye kuduharira. Tugiriye ikigongwe, tubisabye twizeye kutwumva, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen.